isaha 6 umunota 10 tukaba arimo gukurikirana amakuru kw'igihugu na Bigirimana Armel ndakuramukije kandi ngenda kwikaze ndakuramukije Felicien turi kuwa 12 ntwarane umwaka 2020 sangwa ikaze inshuti bakunzi muri kumatega amatwi amakuru y'uno musi naye akabagize n'izinga nkuru zikurikira. Amagara n'amazi aseseka ntibayore ivyo biravugwa mu gihe hibonekeza yuko ingwara zifatiye kwisuku rike zishobora kubangamira amagara y'abantu mu gihe batohamerera magabo. Umugambi wo kwigisha gukinga impanuka abasanzwe bimba amabuyi akora mu kubaka amabarabara hamwe n'ibindi urashimwa nabo basanzwe bakora ako kazi. Hamaze imisi hibonekeza imifunda mu kiyaga Tanganyika ibyo navyo bigatuma abakorera imirimo yabo ku nkengera y'ico kiyaga bahura n'ingorane zitewe n'amazi. Amakuru mugiye kuyashikizwa na Armel BIGIRIMANA mu buhinga bw'ivyuma turi kumwe na Jean Ciza mukanya nido jana makuru. Gwino muri sanze muri radio magara tamze fe. Ndasubiye kubaramutsa. Amagara n'amazi aseseka ntibayore ivyo biravugwa mu gihe hibonekeza yuko isuku rike rishobora gutera ingwara na cyane zigabangamira amagara y'abantu mu gihe nabo batohabera magabo. Ivyo bikaba byavuzwe mu ihugurwa ryateguwe rikongera rigatunganywa na Ndikumasabo Jean Claude arongoye intara y'ubuvuzi ya Rumonge. Ivyo kandi bikaba yabivuze bishikirizwa na cyane basanzwe barongoye abandi kugira ngo bashobore kugira ico bakoze mu kugarukira amagara y'abantu. Reka tumutega amatwi. Uruganda twatumwe ko mu ntumbero yo guteza imbere amagara y'abantu, hanyuma amagara y'abantu akaba hari ibyabangamira byinshi bisaba yuko duhindutse tugahindura n'ingendo amagara ashobora gutera imbere. Ije dukoranye ni ukuvugana ku bijanye n'ingwara zituruka ku isuku rike na cyane isuku rifatiye umwanda mukuru hamwe n'amazi acafuye. Ivyo rero babifashe kuko twaravye dusanga haba mu ntara yacu y'ubuvuzi ya Rumonge eka mbere ngira ngo no mu zindi ntara z'igihugu eka mbere no ku isi hose tutavye ibiharuro bihari berekana yuko ingwara zifatiye ku isuku rike ari nyinshi. Hari rero inzira ziza nk'ibiza dufashe nk'izi zakorera cyangwa amacinya zamazaje, ariko hari n'izindi ziguma zifata abantu, abana, abakuze cyane dufashe nk'inzoka zo mu nda, tugafata nk'izi bita za fièvre typhoïde n'abatari bazi ko mbere n'ingwara y'ubukangwe nayo nyene yandukira biciye umwanda mukuru. Eka hariho n'izindi nk'izi bita za amibe n'izindi. Izo rero n'ingwara zisanzwe ziriho kandi tutobideha. Ivyo rero bikava kwikoreshwa nabi y'ubuzu bwa sugumwe canke kuba butahari. Rero runo ruganda rwagize ngahano kugira ngo abaserukira abandi abo twita imboneza mu ntara haba mu by'amagara y'abantu, haba mu by'intwaro, haba mu by'umutekano, mu by'amashengero, mu mashirahamwe eka n'abandi bose eka namwe bigisha makuru kugira ngo duhanahane ivyiyumviro tuvugana tuti mbega izo ngwara ziriho nimba ziriho zimeze gute nimba ziriho zifatiye kuki. Tukiri muri ico gisata cy'ubuvuzi nyene Ndikumasabo Jean Claude arongoye intara y'ubuvuzi ya Rumonge arabandanya asaba abaserukira abandi kuba imboneza z'ukuri mu kufata ingingo na cyane ituma imicafu ituzwa aho baherereye na cyane kugira ngo abene gihugu bashobore kwikingira izo ngwara ziva ku micafu. Reka twongere tumutege amatwi akaba ari nkuru twatorokanije na Felicien Bigirimana. Uruganda rero ico ruza kuvamwo kugira ngo nyene ababene gihugu nyene twatumye kizimboneza bunyene bamanza babone yuko izo ngwara bwa mbere zibaho, hanyuma babone yuko hari ibikeneye kuba kugira ngo isuku igende neza. Hama bunyene bambaje ngo muriko mukurike ahubwo nibo nyene baheza bakifatira ingingo y'ivyo bagiye gukora umwe wese mu byo yaserukiye kugira ngo ibi byo kwandagaza imyanda mikuru canke umwanda mutoyi bituma kumbura hora haba ingwara zimwe biheze bigabanuke, isuku iheze rigende neza, hama n'amagara y'abantu aheze agende neza. Ingana mwe nizo gukangurira nyene iyo migwi nyene ho yavuga ahantu hakoranira abantu benshi, haba arovyi mwabavuze ariko mwibagiye ko ari amashengero, haba abantu benshi mwagiye ko ku masoko hari abantu benshi, ku bitura hari abantu benshi kambe no ku mashuri hari abanyeshuri usanga ari benshi, abandi bakenera ubuzu bwa sugumwe bagakenera n'amazi n'ibindi. Ivyo rero turavye mu bigani biteguwe muri ivyo umwe wese ahe kifatira ingingo ati mbega jewe ko ndi ku kiyaga ca Tanganyika
birakunda yuko nubaka akazu ka sugumwe kameze neza. Mbega ko kiyaga ca Tanganyika ko haba hari abarovyi kandi abarovyi bariko baca amahera kandi bakinjiza amahera, mbega ntibofata amahera makeyi agakoresha ubuzu bwa sugumwe buhuje n'ingene ikiyaga cifashe. Haramaze imisi hibonekeza imifunda mu kiyaga Tanganyika, ivyo bikaba vyatumye abarangurira imirimo yabo ku nkengera y'ico kiyaga bahura n'ingorane ziturutse ku mazi. Even umufundi asanze akorera ku nkengera y'ico kiyaga arabitwiganira ingorane agenda ahura nazo muri ico gihe, maze akanasaba leta kugira icikoze kugira ngo bashobore gukinga izo manuka. Reka tumutega amatwi, yavugiye kuri mikro mugenzi wacu Richard Ndayizigiye. Ikibazo c'amazi kiragoranye kabisa, kedaye nk'ubu turacivugisha. Kuvuga ko hari amezi ari imbere nyene nko kwa gatatu no kwa kane hoho ayo mezi basanzwe aziko bikunda kuba ingorane kwera. Ahantu ubu twebwe nk'ahanyu ibikorwa turiyemwo ni nko gufufaza nyene nabundi bwo ikibazo c'amazi kwe nikitworohereje. Ni kuvuga ko ari ibihe nyene vyashitse, ari imisi yaciyemwo hakabini nyene vy'imifunda nyene hakaza amazi menshi ku burebure. Usanga rero niko kuntu hajya kenshi imvura yaguye usanga haraje ibintu vy'ibifunda nyene bikaza baduza amazi nyene kabisa ntibitworeza na gato, kuko hari nk'igihe nk'abarovyi abubaka ibiraro hajya hirya kubera imvo y'amazi nyene abayateye ugaca usanga nyene birasa niba bagora nyene kuvogera kugira ngo badushikire twebwe ngaho dukorero mu ncamake kenshi mu gihe iyo ngwani bayahabaye duca turonka abakiriya nyene baba basanzwe batozi kwizina nabundi bo nk'abo batatumenyeye kubera ko n'amazi usanga badushize bakaca nk'ahandi ku bandi bafundi kubera nyinje bidengere vy'amazi. Cyo twosaba leta kweri yogira ico dufashije kubera ko nka ku nkengera nyene amazi bashize hamwe nyene bakatwiga ko nyene bakatuvuga ko bashaka kuraba uburyo nyene boshaka kuhubaka nyene bakakora canke bakavuga bati turondere nk'ibintu nyene vy'amabuye nyene bakaraba ukuntu bohakora ngaha nyene basi bakaraba nyene ukuntu bifufaza. Reka amakuru yacu tuyabandanirize mu gisata c'iterambere. Umugambi wo kwigisha kukinga impanuka abasanzwe babimba amabuye akoreshwa mu kubaka amabarabara hamwe n'ibindi urashimwa nabo basanzwe bimba ayo mabuye. Prosper numwe akora ko kazi arashima koperative basanzwe bakorera ko yaje na cyane cyane ibakura ko ingorane zo guheranwa nabo basanzwe bakorera, maze ikanashima nuko yabazaniye umwambaro wo gukinga impanuka mu gihe bariko barimba ayo mabuye. Reka tumutega amatwi nawe yavugiye kuri mikro ya Johnson Ndizeye imenyereza no kuri Radio Magata FM. Dukora akazi gasanzwe ko kwimba amabuye, je nagatanguye mu 2023. Aka kazi kacu kararose kanyungu gatoyi bivanye n'ukuntu umwimbu tugenda twaronka, kuko twari twatanguye mu bintu by'amapave aje amapave basasa mu barabane twakora. Twaragiye mu ntara zitandukanye mu Gitega n'ahandi twaronkayo ayo dushobora gufashisha imiryango yacu. Mugabo gusa harimo impanuka gukomereka guhora amasanga. Mugabo buye hari abantu basanzwe batwigisha mu byo kwimba ukuntu dushobora kwimba tangorane. Ubu nivyo dukoreramwo, turakora twimba twikingira impanuka zitandukanye zivuye muri ibintu by'amababi. Twe dukorera mu makoperative, hari abantu hora bararise muri leta, twe tuba abakozi babo. Ibintu byo kutunyanganya amahera byari kera, ubu uye ntayo batujya abadukoresha benshi nabahanye ni wacu nyene tubashobora kudutwara amahera cyangwa ngo baduherane. Gusa mugabo agasahara ni kura turimo turongeza ngo ntibitworera kugira ngo batwongere nkabe n'amakoperative. N'ahandi hasigaye ku kanoti twayumvikanye n'isaba baraduha. Ukari niho twakora neza kuko kare twimvye ibeni y'amabuye twarashobora kuyigurisha 35. Mugabo aho hagiriyemwo ibintu by'amakoperative bisaba ko bariha muri leta hakaza abantu bakabapimira, ombo ubuye turimena ku mahera makeyi. Twe dukora niko twasinzikarira, mugabo ko biri kose twe turasima. Mu bizanye n'ikuntu dushaka kwikingira turambara amakaske iyo tuba turi ya mu kinogo, abo badukoresha nibo bene byo babitugura bakabiduha. Impambamye nazo ne masanganya nyene yasitse nta kundi mugabo turayishobora kuyikingira umwanya tubaradusikira. Aha kabari naho turangirije amakuru yacu y'uno munsi. Ndabashimiye mwebwe mwari muduteze yompi. Reka nshimire uruganda rwa Radio Magata FM gutorokanya amakuru gadutorokanirije. Nibagiye gushimira Ciza Jo yatumye amajwi abashikira neza. Amakuru nayo mukamwashikije na Armel BIGIRIMANA naho butaha. Ngwino muri sanze muri radio Magara FM.